bagufata mu mugongo bakagusuguma baguta mu vyondo hamangwa ijoro no mu murango bakwifuriza ushikiriza we ndoto bakwereka urukundo kumbe bagomba kugutura ivyago mu mufuko wawe abariho batereka ubuzima bwabo abantu nk'abo basekure erega naco mufana sekura abamesha nk'abo basekure erega naco muhuriyeko sekura mama we sekura ubanoze sekura. Hello guys, muri gute muri fresh bakunzi ba Mr Tugesho bakunzi ba Chawa muri fresh mumeze neza ngo kirazira kwinjira mu nzu utadodoye ubanza kuvuga kugira tumenye wewe urinde. Niyo mpamvu misi yose kenshi na kenshi uzosanga benshi tuba mu nzu zifise impangu kugira misi yose uri hanze tumaze kumenya mbega kanaka ninde. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV bananyamuka na subscribe na comment kugira tuze turabaha amakuru menshi agiye atandukanye. Uno musi reka ndabazanira amakuru meza kandi atomoye atarayububeshi. Koreshumwanya yagiye muri Wakalight TV uno musi bamumenako amazi, bamaze kumumenako amazi amubwira ati ntukwiriye kwinjira ngaha muri Wakalight TV kukubera nta kazi uhafise. Uwo nawo ninde yamumenyeko amazi? Tuko turaraba ngaha anya tubona yuko umubosi wari yafashe base amumenako amazi, ariko hari wundi bigaragara ko yaciye amubwira ati manzi utenyenye. Mbega abantu benshi baziba ati aya makuru twebwe tuyakura he? Koreshumwanya kwinjira muri Wakalight TV numwe mu bantu bakoze neza cyane, ndetse tworeka kutamuhayagiza nk'abantu bakoze neza cyane. Ariko kungene karava muri Wakalight TV rimwe na rimwe abantu benshi barabifata gutandukanye. Mbega umuntu kuvana muvana ari uko mushwanye cyangwa umuntu wari wese mwovana kumvuye kugira aze gutanguza ibikorwa vyiwe. Akes mbega ninde? Reka ndababwire akes muri make ndabacize ku mayange apana kubabwira amajambo menshi. Akes abantu amaze gufasha n'abantu bamaze kumuhayagiza bivanye n'ukungene yoba yarabafashije. Aturahera nk'umuntu kenshi na kenshi nabamutamuzi azwi ku izina rya Samandari. Uyo mukobwa aramara so beautiful aramara. Umuririmbyi Samandari numwe mu bantu Akes yerekanye nk'umuririmbyi wiwe, hanyuma araririmba rimwe na rimwe ntitwamenye uyo muririmbyi iyo yapotereye. Akes nubwo bimeze uko onya ntigeze acika intege bivaye no kungena umuririmbyi wa mbere yapoteye. Ari umwe mu baririmbyi Samandari yigeze kuba aririmba neza kandi yakundwa n'abarundi benshi bagiye batandukanye. Akes numwe mu bantu amaze gufasha umuririmbyi azwi ku izina rya Bifes muri kino gihe, na Bifes akora ibiganiro avuga ati Yooh Akes ari mu bantu bafashije cyane bagatuma menyekana. Akes mbega amaze gufasha inde nande? Akes amaze gufasha uyundi muntu dusanzwe ko kwitwa umupromoter n'iryo zina akunda gukoresha, bamuzi ku izina rya Randiri Promoter. Randiri Promoter abantu benshi ntibari bamuzi, n'umuntu yakunda gukorera ku mapage menshi agiye atandukanye, ndetse yari umwe mu bafana ba Satubi. Ariko Akes aramufata amubwira ati ndashaka ndaguha akazi kugira ejo nawe uzogira icyo wimarira. Randiri Promoter yakoze muri Wakalight TV, ndetse ibikorwa byinshi yakoze ni navyo byatumye Randiri Promoter tumumenye cyangwa Wakalight TV tuyimenya byose muri rusangi. Mbega uwundi muntu Akes yoba yarafashije agashima kugeza uyu mwanya n'isaha abarundi bo babazi ninde. Akes amaze gufasha abatonya biwe basanzwe baririmba harimo Chris Junior ni babiri, ndazi ko nta murundi numwe yo batabazi muri kino gihe. Akes numwe mu bantu rimwe na rimwe bakunda gukorana n'abakozi, ariko bamwe bakavana neza abandi bakavana nabi. Akes nabo bavanye nabi rimwe na rimwe turabona ko iyo batanguje ibikorwa byabo tubona mu nyuma bagaruka kubavuga nabi. Mbega kumuvuga neza murantunga. Mbega Koreshumwanya nawe muri kino gihe niyatanguza ibikorwa byiyo muri kino gihe ko yinjira mu nzu ya Wakalight TV akirukanwa, azohava kweri yiyumvira akagira agatima ko kuvuga ati jewe Akes yaramfashije arampa izina bivanye no kungene yamwubatse, kuko Akes wenyine akunda kuvuga. Uwinjiye ku rubuga rwa Wakalight TV cyangwa ku channel ya Wakalight TV ukaraba ibiganiro Koreshumwanya yakoze, nta na kimwe uza gusangako, byose nta na kimwe gihari. Uhasanga abakozi bashasha, ndetse ukunda gusanga hariho abigeme babiri bariko barakora neza. Umwe avugangwa yuko boba bari kumwe mu rukundo azwi ku izina rya Sauda.
ariko tuko turaraba nino foto hariho amafoto muri kino gihe tubone karagaragara ya Sauda na Akes bakubita amafoto shoot byerekana yuko bari ahantu haba hatomoye ndetse binaryohewe. Mbega Akes kwinjira mu rukundo n'umwigeme Sauda bigiye kumufasha iki mu kazi kiwe k'umuziki, ko tubona yuko Akes ari umwe mu bantu bazi kuririmba neza ariko bandakunda kwerekana yuko bashoboye cyane, bafate amafaranga yabo bakunda kuronka bayashire mu muziki. Akes n'umuntu usanga yigize kimya ku ndirimbo mu nyuma akaza ndetse akanaririmba abarundi bose bakavuga ati wa umuziki n'uyu. Akes n'umwe mu baririmbyi bandika neza ariko badaha agaciro akazi kabo k'umuziki. Mbega Akes akwiye kwifata gute kugira ashobore kubrandinga brand yiwe bivanye n'ukungene yapambanye kuva kera? Akes nka Jomvuze no mushira mu ba legend. Akes n'umwe mu bantu bapambanye abantu benshi bacifuza nk'abaririmbyi, bacifuza ama studio kubona Akes akorera hehe. Mbega Akes Pro ninde? Kera hora yitwa Akes Pro muri studio yiwe, sinzi yuko benshi bayizi. Ni studio yahora iri kumutakura, arimwe mu studio yareze Samandari, ararera ba Magic Kingorongoro, ararera ba Bifes, ararera abaririmbyi benshi bagiye batandukanye. Rimwe na rimwe Akes ndetse bakamuhayagiza. Mbega iyi ntambara yakoresha umwanya na Akes igiye guherera he? Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV mubandanye mukanda subscribe na comment, turabaha amakuru menshi agiye atandukanye ataby'ububeshi. Nibaza yuko tuzoza turabambere tubabwira amakuru ya Wakalight TV uko ariko aragenda. Turabakunda cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masamba, inyuma ya kamera ni Alexon, abananye baha amasamo ameze neza. Turabakunda cyane.